Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Naho aheruka kongegwa ikiringo c'umwaka, umuhinga wa ONU akurikirana ivy'agateka kazina muntu mu Burundi, Fortune Gaëtan Zongo, ntaremererwa gukorera ku butaka bw'u Burundi. Hoba hari akarusho abasanzwe baharanira agateka kazina muntu mu Burundi babona iyo ntumwa idasanzwe ya ONU ishobora kuzana mu bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu? Ibi nivyo tugira tubayagire muri kino kiganiro kw'isoko, byagahungu n'inje ngenda kibashikirize kaze. Kuguma ashinze ijisho ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ribera mu Burundi, muntu mbere yo kugira hagire igikozwe kugira riranduranwe n'imizi, nico catumye inama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu ishiraho uwo muhinga. Igihe yamwongera ikiringo c'umwaka mu kwezi guheze, inama ya ONU y'agateka kazina muntu yarasavye ibitari bike leta y'u Burundi. Nivyo Emile Nibasumba atwiganira. Mu ngingo yongera ikiringo c'umwaka intumwa idasanzwe ya ONU iraba agateka kazina muntu mu Burundi, inama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu iratera ivyatsi ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ryibonekeza mu gihugu, idondagura bimwe bimwe nk'ubwicanyi ndengerabutungane, ibugwa irengero ry'abanyagihugu, ugupfungira abantu busa, ukubaboreza igufa, kubashurashuza ku nguvu hamwe n'ayandi mabi afatiye ku gitsina. Inama ya ONU y'agateka kazina muntu isaba ko ivyo vyose vyohagarara. Muri iyo ngingo yatowe kuwa ndwi gitugutu, ONU isaba kandi leta y'u Burundi gushiraho icuka ciza cotuma abo mu mashirahamwe yigenga, abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyesha makuru bo mu mice yose bakora mu mwidegemvyo ntangere atawubatera igitsure. ONU igasaba kandi ko abakora mabi harimwo abajejwe umutekano n'imbonerakure bohanwa hisunzwe amategeko. Inama ya ONU y'agateka kazina muntu ihamagarira leta y'u Burundi kwicarana n'impande zose zegwa n'ingorane ziri mu gihugu kugira ngo hatogwe umuturama. Iyo nama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu igasaba kandi leta y'u Burundi kugurura ibiro vyayo kugira ngo isubire gukorera ku butaka bw'u Burundi. Ku mpungenge ko hamwe leta y'u Burundi itemeye gukorana n'uwo muhinga wa ONU bituma ataco aheza ngo ashikeko, Fortune Gaëtan Zongo arahumuriza abarundi. Gushika ubu twebwe twarabisavye leta, twibaza ko abategetsi canke leta y'u Burundi iriko iriga ivyo twayisavye. Twizera yuko izotureka tukagendera Uburundi tukishikira ku rubuga, naho nyene butwi mu ruhusha nta kizobuza ko dushika ku vyo dusabwa gukora. Kubona leta yanka gukorana n'umuhinga wa ONU akurikiranira hafi iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu ngo biragaragaza ko iyo leta itaravavanura n'ingendo yo gutoteza uwo wese batavuga rumwe canke uwo yikeka ko batavuga rumwe. Bivugwa n'umushingamanza Lambert Nigarura asanzwe ari mu baharanira agateka kazina muntu. Kubona leta y'u Burundi ibandanya guhakana yivuye inyuma gukorana n'umuhinga wa ONU ku vy'agateka ka muntu ni ikimenyetso kigaragaza yuko leta y'u Burundi ifise ico yiyotsa. Ni ukwemanga ko uko gutoteza kiremwa muntu vyagirizwa leta y'u Burundi ari vyo vy'ukuri, kuko ntivyo kumvikana ingene yuko Uburundi bwovuga yuko atavyo vyaha bikorwa bukongera bugahakana yuko haza intumwa ya ONU, haza umuhinga wa ONU kuvyirabira. Ni n'ikimenyetso kandi kigaragaza yuko leta y'u Burundi atagushaka, ata n'umugambi ifise wo guhagarika ivyo bintu. Ingaruka rero zibaho nk'abarundi bari barahunze, bari bifuza gutaha, bama bumva abategetsi b'u Burundi bavuga yuko vyose vyera de, amahoro n'umutekano, ivyo ntibiheza ngo bibahumurize, bigatuma rero umurindi w'abataha ugabanuka, mbere bakagira n'ubwoba kuko bataba bazi kizobashikira mu gihe botaha. Ico abategetsi b'u Burundi bategezwa kumenya nuko nkuko mu Kirundi bavuga bati kananira abagabo ntiyimye, nuko igihugu comenya yuko kitari zinga ry'irebanga. Uburundi ni igihugu kigize ishirahamwe mpuzamakungu, ni igihugu kimwe mu vyashize igikumu ku masezerano atandukanye yubahiriza agateka ka muntu. Muri ayo masezerano kikemanga yuko hariho agahazi, hariho ibivugwa cemera yuko imugwi canke abahinga ba ONU bahashika bakaraba kugira ngo batange intererano ku vyokorwa, ku vyohinyanyugwa
mbere kugira ngo n'abakora ivyaha baheze bakurikirane. Ntibikwiye rero ko abategetsi birirwa barasemerera bavuga amajambo yo kuvuga yuko vyose bigenda neza, yuko amahoro n'umutekano, kuko guhamagarira abantu gutaha ugaheza ukanka yuko abahinga bigenga baza kuraba ko ivy'agateka ka muntu vyubahirijwe, harimwo ukwivuguruza kunini. Kuva uwo muhinga wa ONU asubiriye uwundi mugwi nawo nyene wari ujejwe amatohoza ku Burundi, nta kirahinduka mu vyerekeye iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu. Umwizero wari watanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi mu mwaka w'2020 ko ubutegetsi bugiye kuvavanura n'ingendo yo guhonyanga agateka kazina muntu, gushika uno munsi biracari mu majambo gusa. Aha akaba ari naho hagarukiye ikiganiro ku isoko cuno munsi. Pierre Gahungu ariko ndakibashikiriza, nkaba ndabikibanuye, naho ubutaha. Cari ikiganiro ku isoko.